Ligue des Champions bavanze gutsinda igitsindo kimwe na City ishika kuri zibiri. Uno mwana w'imyaka 24 akine equipe yitwa Bayern Munich ngo buriya ngo bafite ivyiyumviro byo gushobora kuba yonda gukina muri liga ngo ryande rya La Liga bitandukana nabo banashaka yarandwa n'imigwi itandukanye za Liverpool zinamurondera ariko naho ubwiye ngo n'umunsi avuga ngo ico mbona cyo tuma mva muri equipe yitwa Bayern Munich ukuja muri La Liga iyo La Liga nayo ntegezwa kuba njamo mu mugwi mu mwe no muri ngwishika kuri ibiri equipe yitwa Madrid hamwe na equipe yitwa Barcelona ngene kuba mumfasha kuri kino kintu bivanye n'ubushobozi bwa Olise mukaraba ayo makrebe ashaka kuri abiri yaba Barcelona ya Real Madrid ikibazo cyambe kiraza kivuga ngiti mbega Olise bino vyimvye ko ushaka kuja muri equipe zibiri muri izo yo bafise ubwo bushobozi bwo gushaka kuja muri mu makipe ikoka ko makomegeza muri kino gihe ku mugana buraya Real Madrid na equipe FC Barcelona so nugati buri mukinyi umwegere ko maza ati ni equipe y'indoto ya office wifuza gukinira nibaza ko benshi bakubwira Madrid na FC Barcelona ko nimigwi imaze kubakana ubwo bwiza bwayo mu mupira maguru kahise kabo karabavugira nivyo bamaze kuba bubaka nivyo bamaze gushikako hari abakinyi benshi bakomakomeye baci muri ya migwi igera kuri ibiri nubwo ngo twagaruka ko ni benshi rero ikintu kiba kidasanzwe kandi gikomeye cyane kuri no mugabo bita Mikel Olise no kuvuga ati nifuza ko no kureza muri liga hagati y'imigwi igera kuri ibiri abagize success canke nubwo ati gushika ku bintu bikomeye baciye muri ya migwi igera kuri ibiri of course abakinyi beza bataciye mugabo ugiye kuraba beza bagiye kubagira izo karriere zikomakomeye kuno baciye Madrid bagaca ni Barcelona kuno musore bita Mikel Olise akiva muri equipe ya Crystal Palace kuja muri equipe ya Bayern Munich mu basoro ubona ko yagiye kwa duzurugero rudasanzwe kanatsinda akiri muri equipe ya Crystal Palace ntiyatuma ko muri equipe nationale ya Bleu ariko Didier Deschamps kumubona agiye muri equipe ya Bayern Munich akabona performance y'umukinyi araza kuba mutonko mu guserukira igihugu rumwe mu bakinyi bakagaragaza urwego rudasanzwe ico ngewe ko umukinyi nakafise itara iri muri we ni wa mukinyi ubona ko yotanga ibidasanzwe ko muri Bayern Munich nimwe wakinyi ugiye kuraba kuri contribution maze gukora uno mwaka ni contribution idasanzwe muri equipe so nubwo ati rero kuba ari umukinyi yifuza kwerekeza mu iyo migwi igera kuri ibiri hari n'abakinyi no ngabo muri Primus League mubaza ati hamwe wogira iyo mana ko umukinyi akomeye ugashika ku rugero mpuzamahanga ni equipe kwifuza gukinira kugira ko FC Barcelona Real Madrid of course hari imigwi ikomeye yindi za Chelsea harimo za Manchester United n'izindi zitandukanye ariko benshi nk'abakinyi babifuza gukinira imigwi ikomeye nka Barca na Real Madrid yego Mikel Olise korekeza mu mugwa FC Barcelona canke Real Madrid ni ibintu vyo ni ibintu bitahuritse kuko buri mukinyi wese abafise indoto zo gukinira imigwi ikomakomeye nka FC Barcelona na Real Madrid ariko garuka kandi umanzo rabe mbese Mikel Olise yifuza kwerekeza muri Barca na Real Madrid iyo migwi yo yifise bande kuri poste asizwe nakinako Ramusi Mikel Olise n'umukinyi mwiza cyane ashobora kugufasha hagati mu kibuga canke akagufasha aciye ku ruhande nk'umuwinga aca mu buryo kanatsinda muri Bayern Munich n'umunsi akoreshwa cyane aciye mu buryo yakina nk'umuwinga hari nk'umuwinga ariko ni na numero 10 hari arazikina kandi akaguha umusaruro mwiza Mikel Olise garukurabe muri ino saison bamaze gukina inkino 24 assist hari amaze gutanga 11 ku bitsindo 9 umva ko ari umukinyi mwiza cyane afise ibyo biharuro vyiza ariko reka tumaze tuhere ku mugwi wa Real Madrid kuko ni nawo dusanzwe tuna ariko turi ku mugwi wa Real Madrid kamere muri no mugwi wa Real Madrid uwo mugwi wa Real Madrid kuri numero 10 canke numero 9 bahafisa abakinyi ndavuga nka Jude Bellingham canke habdagira nka numero 10 ikuranyumva uno munsi Real Madrid batangwe kwiyumvira ku kintu kijanye n'umusaruro umugwi wa Real Madrid wamaze kubona yuko bimwe mu bintu kubera tumateko barango umusaruro mwiza n'abastare bamaze kuba benshi muri no mugwi wa Real Madrid kandi kanatsinda ugiye kwabira banivyo ufise mu mugwa wa mukinga Jude Bellingham yaje agishika kugirira saison nziza cyane agutsindira ibitsindo byinshi mu Real Madrid afasha no mu Real Madrid gutwara ibikombe bitandukanye za UEFA Champions League na za La Liga n'ibindi bikombe ufise umukinga Vinicius Junior we yakoze byinshi mu Real Madrid agofitizo UEFA Champions League ziga kuri zibiri yagize uruhara mu gutwara ibikombe byinshi bitandukanye mu Real Madrid no munsi kugeza aho ageze Vinicius Junior mu Real Madrid afise ibikombe bigera kuri 5 kuduka ufise Kylian Mbappé roti wazanye nk'umustar kuko Real Madrid tusanze tuzi ko bafise ino filosofia yo kuja kurondera abastar gusumba ko tuvyumva mu indi migwi bo bakikuriza abastar imigwi bugira iratandukanye ama filosofi Real Madrid baza kugura abastar kugira bafasha gutwara ivyo bikombe indi migwi naho gasanga irikuriza abastar benshi bakabara bakuriye muri uwo mugwi abandi bakaza kubarondera nk'abongereza bakazana umwe canke babiri indi migwi igakuza abakinyi kugira badanaza bariho yizeye kwinjiza amafaranga mu bijanye n'ubudanaje bwo gusohora abakinyi umva filosofi zatandukanye mu migwi ariko Real Madrid bivaye no kubaje kurondera abastar no munsi mu mugwi nivyo
abaragize gutunga abastari benshi cyane bakomeye mu mugosa ngo batunze nka barodo zigira kuri 5 ariko zari zifise abamenyereza bafite ubwo bushobozi bwo kuzijera bakazibyaza umusaruro ariko no munsi bafise Zabi byamunaniye kubyaza umusaruro ndavuga trio ya Vinicius Junior na Kylian Mbappé ndetse na Jude Bellingham hageretswe ko na Rodrigo Goes nawe nyene umwe mu bakinyi uno munsi tuguma twirengagiza tukibagira kubera ko ateka arahabwa umwanya ariko dusubiye inyuma tumusanga nk'umukinyi yagize uruhara cyane kwa Real Madrid kugira ngo itware bimwe mu bikombe bitandukanye agira atwara kanatsinda natwara na UEFA Champions League bakoyemo imigwi nka Manchester City babifashijwemo na Rodrigo Goes rero kuri Zabi Alonso amaze kunyereka yuko bikubira mugora cyane kujera abastari bagera muri batatu kongeramo nka Mikel Olise mbona ko ari ikintu ubuje kwica umugore ya Madrid ico ni cambere ica kabiri umuzanye Mikel Olise nk'umukinyi aca hagati mu kibuga aho hantu akinira uhafise uno mukinyi avuga Jude Bellingham ukahagira n'uno mukinyi Ardagira umushushu wantuze wa Zabi Alonso Jude Bellingham kandi biragoye kumwicarika kumurisha gatebe kuko yarakonsomye mu Real Madrid bamuguze amafaranga fadika bifuza reko amafaranga yaba dapfu busagira icyo bafashije mu Real Madrid uje kumwicarika ni n'umukinyi cyane usanga akunzwe mu Real Madrid eske ivyo bintu ashaka kubihuriza ko kwicarika Jude Bellingham nguzanye ngo Mikel Olise ashaka kugufasha mu Real Madrid ico ni cya kabiri ica gatatu kuri uryo ruhande rw'iburyo waguze Franco Masaturu mukuye muri River Plate ubwira mu Real Madrid ati ngurira umukinyi nifuza kwaza kumfasha mu Real Madrid kandi azonkorera ivyo nifuza kwa gukora kandi kanatsinda amfashe gutanga umusaruro mwantumye mwebwe Real Madrid bakonsomesha amafaranga baja kugura Franco Masaturu uno musi kandi Rodrigo Goes nawe nyine atangwe kukubakamwe icizere cyangwa kuyubakira icizere mu Real Madrid mu nkino zigira kuri 2 umukinishije kandi zikomakomeye agutsindiye ibitsindo bigira kuri 2 urumva Rodrigo Goes nawe numwe mu bakinyi uno musi ivanye n'umusi areka aratanga yatangwa kugaragaza ko rumwe mu bakinyi kuri ikibanza ciwe hajya mu Real Madrid ese Mikel Olise wifuza kuzana afite ubwoshozo bwo gukina muri izo poste zigira kuri 2 twumvise abakinyi baziriko nivyo ko aratanga ese urumva uza kumukinisha mu Real no kuvuga ngo ndiko ndakumva bona Houston uravuga ngo nivyo witwa Mikel Olise n'umukino uvuga ngo mwiza afashe equipe itwa Bayern ni nayo mpamvu wanashaka yanavuye muri Crystal Palace yongera kandi aronka n'amahirwe wanashaka kuja muri equipe nationale y'Ubufaransa ariko yavuga uti ino equipe yitwa Real Madrid irafise abakinyi batandukanye baba winga kandi bokina kuri zya post neza cyane ariko kuno mutwe turaba witwa Olise ubwo Olise sumu nimero ndwi ntakina kuri poste nko mu winga kuri nimero ndwi ubwo kwa Real Madrid barafise mu winga yoshaka kina nk'ivyo witwa izina gitwa novuga ngo Mikel Olise karakina kuno munsi abo barodo n'abandi batandukanye ubwo shobozi bana ivyo kuri rega natangwe ndabisigura neza bwana Ridike bigusaba wowe Real Madrid gusacrifice bamwe mu bakinyi je siko ndayibona uri kuranyumva manzi ndeka tugende bukebuke wewe Zabi ugishika mu mugwi wasavye mu winga ashaka kuza kugufasha yego baraguhitishamwe ati utoye nde niwo mwanya ubona mu migambi yawe canke muri systeme zawe uza gutora Franco Masaturu umukuye kwa River Plate muri Argentine aho yakonsomye amafaranga kanatsinda ni ibintu bigaragaza ko Real Madrid nanye natangwa gukererwa amafaranga kuko no musi Franco Masaturu yanditswe muri Castilas ntiyanditswe mu mugwi mukuru wa Real Madrid uri kuranyumva rero iyo poste nyene iriko na Rodrigo Goes ego shaka gukunda ukumva ko uhitamo gusacrifice Rodrigo Goes ukamugurisha ukamusora umugwi kugira uzane ntuze Mikel Olise eske mu mwaka umwe sivyo kuza kugura abakinyi babiri baca kuri poste imwe urumva ko ari ikintu ciza ku Real Madrid ese muri Real Madrid bakeneye umuwinga gusa nta bandi bakinyi bakeneye no munsi mu Real Madrid kubyo baza gukonsoma amafaranga menshi kubyo uza kugura abakinyi babiri bakina poste imwe sikuranyumva revyo bintu rero jemba numva rero bigusaba gusacrifice nimba uhisemo gusacrifice Rodrigo Goes uri kuranyumva kuko Rodrigo Goes ndamusize imbere cyane kuko niwe mwana canke no mukina gumye numva mego mu migambe Zabi Alonso ariko natekana na fitinga canke Zabi Alonso atamutahura ariko karamukomve kamwereka yuko amusekara gukinira equipe kandi akaba no mutitire muri equipe asa no atanga kuyigarura umutima wa Zabi uri kurumva biragoye rero kumva yuko nubwo yohitamo gusacrifice navuga Franco Masaturu eske Mikel Olise kumuzamugwa Real Madrid wa mugwi twamaze kumva ko nabonye ibibazo by'ubukene byatangwe kukorako Mikel Olise aremeye kwandikwa muri Castilas havaje kwandikwa mu bwo bakiri batwara imyaka 24 numva ko Real Madrid bishobora kugusaba kugurisha bimwe mu butunzi bwa Real Madrid kugira uzana abakinyi canke kugurisha umukinya arenze umwe mu Real Madrid
rero ivyo bintu rero mu Real Madrid mbabona umengo kuza kwa Mikel Olise n'umukinyi mwiza afise ubwo bushobozi ariko curaba situation mugurimo n'abakinyi mugufise ubona nkaho je kuganje mbona umengo ni ikintu kiba kigoye ariko nimba Real Madrid bagishira imbere cyane gusoma ibindi vyose birabasaba gusacrifice bamwe mu bakinyi kugira ngo bikunde baronke ikibanza cyo kwandikamo Mikel Olise aje mu mugwa Real Madrid. Robert kuri no munsi aravuze Houston aravuga ati buri Real Madrid abakinyi ifise kuri no munsi yaba Franco Masutono yaba batwa ba Rodrigo n'abakinyi uvuga ngo no munsi bazakiniza no poste mu gino equipe yitwa Real Madrid nayo ubwayo nako ifise bano bakinyi basho kwifasha bitandukanye nuko nuvuga ngo witwa Olise nawe akafasha igipe ya Bayern Munich kuravye na statistique afise kuri no munsi n'ibiharo vyivugira kuri no munsi mbega kuri no munsi nawe ubwe ko urira birabo karaba Olise wo kwa Crystal Palace Olise wo muri equipe nationale y'Ufaransa Olise wo muri Bayern Munich sezo zishika kuri ziberekera kinino equipe ubwo mugiye vyo kunda tukumva Olise arinjiye muri equipe yitwa Madrid canke Real Madrid avuga ngo turakeneye abawinga ubwiza rya Olise ku bwawe ntacyo cyo gufasha equipe ya Real Madrid tugatwa kubona Real Madrid wanashaka iduza navuga ngo urugero ndibuka Houston ku munsi yatubaza kibaza avuga ati ni kiki equipe ya Madrid yoshaka gukora kugira ngo ishoka ko rugero rwabo gwiza ubwo Olise yinjiye kwa Real Madrid ubwawe abahari niyoza batwara poste uko Olise si wa mukino uvuga ngo adakwicara ku gatebe Olise yinjiye kwa Real Madrid byo gukunda karonka poste akaba nk'umukinyi w'umutitirere ku bwawe navuga ati no mukinyi birashoboka cyane ko yaba umutitirere muri equipe ya Madrid kuko kanatsinda ama Grand Club abwiza gutunga abakinyi benshi kuri poste imwe kugira ngo bize kwifasha kuba umugwi mukuru namamvuga ngo muri kariye cyangwa mu mupira w'amaguru animeze ko abarongozi barongoye imigwe banatahura cyane kino kwita transfer market kujya kugura umukinyi ku isoko ico kintu ushobora gikora kikaba nk'ikarata ariko rakina so arashobora kuza kubera mwiza cyangwa kubera mubi niko bimeze muri football Michael Olise n'umukinyi tujye kuraba uburyo ariko araperforminga muri equipe ya Bayern Munich ni mu bakinyi bezana ngo ikintu kwita promising talent abakinyi bariko barazaniza revelation n'abakinyi ko baraduga neza cyane uno mukinyi nabigarutse navuga kuva muri ava muri equipe ya Crystal Palace nimwe mu bakinyi ubona ko no muri equipe nationale tarongo umwanya gutumwako ariko kwera ko ibiharo byiwe byiza muri equipe ya Bayern Munich bamugize n'umukinyi ubona ko no muri equipe nationale titirera aratanga umugwi mugwi wa Paris Saint-Germain umugwi wa Les Bleus wa France kwa Didier Deschamps muri ico gihe byo kuraba muri equipe ya Real Madrid Franco Masutono nta rugira arashika nk'ugwa Michael Olise nta n'intusa afise ibyo Olise amaze gutangana muri equipe ya Bayern Munich uno musore bitaro Rodrigo Goise n'umukinyi vyagaragaye ko nko mwa Houston bigarutse karavuga ngo uno mugabo bita Xabi Alonso atanga umengo ntamwizera mu buryo bwo kuvuga ngo tactique zanje nishaka gukina zireza kwera imirimo mugabo bita musore bitaro Rodrigo Goise ariko kubera ko ubushobozi bwiwe buhari ariko arabona ko amakosa agiye kubakora vyatumye ngo bimukwigira akarambaraye so nubwo ikintu kimwe haramenyereza akora ikintu kugira ngo bacungure gatwe kabo ntareka arakinisha Rodrigo ngo mukunze byaragaragaye ko n'ubundi equipe kimeze neza yamucomeje bench muri Monede Club yose kora byumva izina nka Rodrigo Monede Club gahere yose dahonye mu kibuga ariko kubera ko equipe ya Madrid iri mu bibazo umenyereza amaze kuba kari kuri pressure kwikura mu bibazo arimwo reka nkinishira Rodrigo kubera ko ndabizi n'ubundi ni wa mukinyise ubushobozi ariko kubera ko na ibyo nipfuza kwempoza muri equipe byaza kwera imino ngo bita Rodrigo reka namashimike kugira ncungura gatwe ndondirira zirita suko mukinyi ngakunze namamboga amahenda nshuti aba Espanyol na n'inzoka ameza aba Espanyol ni inzoka cyane ndacaka karuka bariyorobeka cyane akarorero k'umugabo bita Pepe Guardiola muri 2010 menyereza equipe ya FC Barcelone yacomeje bench umugabo bita Yaya Toure nyenyeri siko amaze kumucomesha bench yatura agena muri equipe nationale ya Côte d'Ivoire muri mondial 2010 yabere muri Afrique du Sud cyangwa Afrika y'Epfo uno mugabo yitwara neza uno mugabo yitwa Pepe Guardiola simbira kuri telefone yatura amubwira ngo ndawukene muri FC Barcelone uze kumfasha kuravyumva madame wa yatura isa mubwira ngo abwira umugabo wiwe ati nusubira muri Barcelone turagira divorce turatandukana vyanka bikunda pe uriya mugabo ni inzoka ni gutsa kucereka saison yose yamara kubona ko kwitwara neza muri gikombe cy'isi ngaragukeneye kweka atakindicaka mu gihe yabona ko umukinyi w'ingenzi so nuko ati n'umugabo yitwa Xabi Alonso rero kuri Rodrigo singiye kuvuga ngo agiye kuma mu ikizere kuko umumenyereza nza kwicereka competition coupe du monde yose gahera muri La Liga aho kintu 10 iminota 55
ariko kubera ko amaze kwaje mu kibazo nkeneye kucikora nko mu munyereza bitazo za Bi Alonso reka nangura gukinisha nuko ati nuguhenda amahenda nshuti kuri Michael Olise numukinya kiri mu myaka 24 akinisha uguru kw'ibubamfu imadire ku nimero 7 akina mukinya uguru kw'ibiryo nubwo ngo kuzana option nk'umukinnyi w'ubafu ukubafu akina ku nimero 17 nka Michael Olise cyo ari kintu cyiza cyane ku ruhande rw'wanje n'injiri kunabona kuko ndakugiza ukuri yivuze neza Houston iminsi yose hamabo sacrifice harawe cyo no kwitsana ubwo ngo ikintu ushobora kurekura kugira ngo urarekura kugira ngo uronke ikindi kintu kwitanga uratanga ikintu kugira ngo uronke ikindi kintu si muri Madrid babona yuko Rodrigo atari wa mukinyi no mugabo Xabi Alonso yifuza mu mikenyero yiwe bomuri kura kagenda ariko bakavuga ati katuzoko dusa nawe wita Michael Olise kuko no wa mukinyi yashobora kuza gatanga visa muri equipe ya Real Madrid ariko nika tuvuge dukoreshe buno buryo bukurikira kandi of course na tangwe mvuga ngo icyo no kwita Roklitse macha kugura umukinyi ku isoko gigura ndigurishwa witega ibintu bibiri swat araza guha byiza swat bireza kwanga siko yego hari abakinnyi benshi baguzwe mu migugi itandukanye kandi bazinje amafaranga menshi bakaza mu maklabu bakitwara nabi akaro kagaragara haka hafi Madrid nyene Eden Hazard kwa Chelsea ari gitanga cyo mukinyi ariko Madrid araza biranga kubera ko navuga ati ikara ni nk'ikarata bagiye kubwira ni kugura umukinyi ni nk'ikarata ni wamenye waramuzinya ariko byagiye kuba byanga yamaze gushika muri equipe ya Madrid so Olise sofa ubu tuvugana no mukinyira kari mwiza mu buryo bwa resultat statistiques ziramuvugira nk'akaro muri Bundesliga amaze kuba kinkino 14 amaze gutsinda ibitsino bigera kuri 6 assists zigera kuri 9 kuravyumva yego UEFA Champions League amaze kuba kinkino zigera kuri 5 urugitsindo kimwe assists zigera kuri 5 nyene urumva kari umukinyi meze neza mu buryo bwo kuba ku rukino gutanga ama assists no gutsinda ibyo bitsindo nubwo ati n'umukinyi wari kari mwiza cyane rero kumuzana Madrid byo yifasha no equipe kuba nubwo ngo yogera no equilibre muri attaque kubona ko n'uwo Rodrigo ariko aramukinisha kubera ko abona ko umunyereza ari mu bibazo so cyane ugakurana ugagena umukinyi muri kumwe Madrid yoshobora kuza gakenerwa kandi akaza gatanga byiza kuko biranamuvugira kandi umukinyi ariko araza gutwara neza muri equipe ya Bayern Dominique kuko Bayern ni equipe nkuru c'est equipe no ni equipe imaze ko yubakana ati akahise ka umupira maguru gakomeye kugira ibikombe bya Champions League kuri 6 ntiba byoroshe na gato nk'umugwa Bayern Dominique gukina Bundesliga of course ni champion ko isa nk'ahite idakomeye cyane mu buryo bwa competition hari amaklebe usanga ari mato inyuma ya Bayern Dominique ariko maze kuba umukinyi ucaje hari ahantu hari abarejende benshi bahaciye nk'aba Iron Robben gushaka abasore nka Lewandowski gushaka bagira Timula baciye muri equipe ya Bayern Dominique baba ibitangaza mu mupira maguru muri kahise baravuga ko arakinyi bari bitangaza gushaka no mugabo Frank Ribery rero nk'uno musore bita Michael Olise kuza muri equipe ya Bayern Dominique akagaragaza ko umukinyi ko afite iyo talent akora byiza mu gutanga amasisa mu gutsinda ibitsindo kumuzana Madrid ni ikintu cyofasha kuri equipe ya Madrid kandi kaba ikintu gikomeye ariko navuga ngo icyo no kutara Critema ni ibintu bibiri nkuko nabivuze ndanabisubiramo ni ibintu bibigira kuri bibiri swat araza akaba kubera mwiza cyangwa kubera mubi hari n'abakinyi beza bitangaza baguzwe mu gikoma ko bakaza akaba babi natinza kuruka Eden Hazard kungira ko umukinyi nka Philippe Coutinho muri FC Barcelona muri equipe ya Liverpool cyari gitangaza cy'umukinyi arakashiki Barcelona biranka nico nubwati rero ku ruhande rwanje kuno mugabo bita Michael Olise n'umwana kintu 24 aje muri equipe ya Madrid hari ikintu byofasha kandi jemba n'umwanya na uronka uravuga ati mu gihe ashobora kuba aza muri equipe Nova ya Real Madrid yoza kuba naronka umwanya kandi bonashobora kuba anafasha ino equipe gushobora kuba inigenza neza ariko nkuko ibona n'abari kuri Facebook na YouTube yego barabona ko witwa Olise ari kumwe n'irogosha kuri zibiri Real Madrid na equipe ya Barcelona yego turavuye kuri point ya mbere ivuga ngo Olise n'umukino uvuga ngo yova kwa equipe ya Bayern Dominique akerekeza muri equipe itwara Madrid kandi akaza gatanga vyiza mbere wanashaka n'abakinyi bahari nkuko mabadondaguye ba Rodrigo abo ba Franco Mastono n'abantu uvuga ngo nayo baba aje gushikaro Ikibanza kandi agafasha equipe itwara Madrid ariko no musi kindi kibazo kigaragara Houston yego uno musi aravuga ko we yifuza kuja mu equipe imwe muri equipe ishaka kuri zibiri kuri point ya mbere ndavuga ya Real Madrid ariko tuje ku yindi ya kabiri ija kuri equipe ya Barcelona mbega Olise hoho kwara umukinyi mwiza kwara umukinyi myaka 24 kwara umukinyi uvuga ngo ufite tara ni no umukinyi uvuga ngo anakomeye cyane cyane ku Madrid utanga assist n'ibitandukanye ubwo kubgawe naho kwiyumvira equipe itwa Barcelona nayo hari ikintu yoza gatanga canke equipe ya Barcelona giyeyo Yoronka Ikibanza ko twumvise ko Madrid vyokunda kwa Barcelona hoho
na Hans Flick n'abaki batandukanye ubona yuza ko baronka ikibanza ku bwawe canke ntabwo abereye kuja kwa Barcelona? Nahere ku kintu mvuga poste ya Mikel Olise numukinyi akina nka numero 10 akongera agakina nko mu winga. Aburya nubwo muri Bayern bakamukisha nko mu winga ntitwibagiye ko Mikel Olise ashoboye no gukina numero 10 hagati mu kibuga. Yakina n'abitwa ba Berich Eze muri equipe ya Crystal Palace. Neza. Uri kuranyumva? Rero uno Mikel Olise mu mugwa FC Barcelona nivyo naho nyina ashobora kuronka umwanya kuko uravye nk'abakinnyi bakira kuri numero 10 ndavuga nka ba Daniel Romo na Firmino Lopez arafise zimwe muri karita basumba kandi zo muvugira gukina mu mugwa FC Barcelona. Ariko twisunge FC Barcelona ibaziri mu vy'ubukene. Ese office Firmino Lopez kanatsinda umwana w'impano ubona ko ivyo akagerageza gutanga no munsi n'ukuntu ariko aragerageza gukora atanga icizere ko mu myaka nk'itanu canke itatira imbere azo baramukinyi w'igitangaza. Eske uri mu bibazo by'ubukene uraza kwemera kuja kwikonsomesha canke gukonsoma ande mafaranga ugiye kuronda umukinyi nka Mikel Olise kandi kanatsinda sinizera ko muronka munsi y'imiliyoni ziri 70. Ufise Daniel Olmo waguze miliyoni zigera kuri 65 bigutuma uja mu bukene budasanzwe kanatsinda no kumwandikisha byabaye intambara mu mugwa FC Barcelona. Eske woza kwishira mu ndi bukene ngo ugiye kuronda Mikel Olise yongera kugukonsoma ande mafaranga? Aho tugarutse nka Mikel Olise akina nka numero 10. Mikel Olise akina nko mu winga aca ku biharuro ku numero 7. Uno musi ku numero 7 hari Lamine Yamal. Lamine Yamal ni mukinyi ngira bigoye cyane ko mushaka kugatire mu mugwa FC Barcelona mu gihe atagwaye atafise ikibazo. Eske Mikel Olise wewe azokwemera kuza muri FC Barcelona gukina nko mu backup? Cyo ni cyambe. Icaka bijya post nyine iko Lamine Yamal. Iri kundi mwana yitwa Runi Baji nawe nyine no munsi ashobora kuza gatanga ibiharo viza kandi kanatsinda wagerageje kuja kuronda burya mu giswani bakunda kuvuga ngo ti ngo mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Umva imene iza kujya biva umva irisha hiza kugeza mu kurisha niho umugozi wayo ibohewe ko uza kubugera. None FC Barcelona yagiye kugura Runi Baji bivanye n'uburyo ibona ifise miliyoni igera kuri 2 y'amanyabura yatarenga kuko niyo mafaranga ari ifise ubundi yeka bifise amafaranga yari kuja kuronda umukinyi w'igihanganga komeye w'izina gusumba rya Runi Baji. Ariko bivanye n'uburyo ifise n'ubukene irimo iza kuronda Runi Baji acirisoma w'amafaranga make kandi kanatsinda babona yuko niba muzana bakamwubaka afise ubushobozi bwo kuza kuba mu backup mwiza kuri Lamine Yamal. Runi Baji no munsi yahasanze umumenyereza bize cyane afise ubwo bushobozi bwo gushobora kudugiriza urugero umukinyi ndavuga Dieter Hans Flick aramufasha umwana no munsi araza agakinishwa iminota igira kuri 30 ukabona agerageje gutanga ibiharo vyiza agatanga icizere cyuko ati umwana mu myaka 3 canke 4 iri imbere azotanga ibintu bikomeye cyane no munsi muri FC Barcelona ugiye kuronda Runi Baji sinibaza n'ubwo bokwemera kumuguha nibo muguha munsi y'imiliyoni zigira kuri 30 kandi bamuguze miliyoni zigira kuri 2 bivuze guterera umwana urugero rwo gwaraduze acongera adugirizwa n'igiciro bivanye n'umugwa ari mu mugu ukomeye cyane ushobora kumuvugira umudugiza brand y'izina. Rero muri FC Barcelona kuri Mikel Olise ubwo bushobozi bwo kuza gukina FC Barcelona arabufise izo karita arazifise. Eske kwisunza ibi FC Barcelona irimwo n'abakinyi bari muri FC Barcelona Jemba mbona kumego biragoye Mikel Olise kuza muri FC Barcelona kumbure mu myaka iri imbere bamwe mu bakinyi barasohotse FC Barcelona yifuza kuzana umukinyi w'izina ariko ubundi FC Barcelona kuzana Mikel Olise vyo yisaba gusacrifice ibintu vyinshi cyane bishoboka mu mugwa FC Barcelona. So kurana kintu novuga kuri no mugabo witwa Mikel Olise muri FC Barcelona sinogara ko byaro vyibona maze kwanda bigaruka ko ari umukinyi mwiza mu buryo bwa karite mu buryo bwo kubaka urukino no mu buryo bwo gufasha no kwatubusatirize gutsinda ibyo bitsinda no kubitsinda narashobora kubitsinda. Cyo ni cyambere cya kabiri no musore mu Faransa namwe mu bakinyi ubona ko iyo tala si wa mukinyi ubona ko ibintu akina yirondeza ni wa mukinyi kafisi iyo tala muri we. Abigarutse ko neza yusona ndavuga ngo i Barcelona hari ibibanzo bigira kuri 2 yoshaka gukina ko ni nka wa mukinyi afisi no gati double role mu kibuga. Swat ndakina nka nimero 10 cyangwa nimero 10 nimero 7. Muri Barcelona ugiye kora kuri nimero 10 uko bivuze Yusoni ni hasa nk'ari hano hari deséquilibre ni hari inconsistance ku nimero 10. Uno mugabo bita Firmino Lopez no musa ukinira match nziza iza kukinira match mbi. Uno musore bita Daniel Olmo akinira match nziza cyangwa kukinira mbi. So nubwo ngo ubwiza bw'aba nimero 10 ba FC Barcelona buragaragara nkaho butarafatisha ngo ube ya nimero 10 ishobora gutanga no ati match zitanu nziza gusumba. Ikindi kintu mbona nkibazo muri FC Barcelona kuri Mikel Olise byo mugora cyane. Nishikubagira ko muri FC Barcelona bahakatira cyane abana baramasi yakusumba ibintu byose. Cyane. Abo bose rero ko turavuga Daniel Olmo na Firmino Lopez bose n'abana muri Ramasi. Bose ni Ramasi hariya. Kandi tuzi ko FC Barcelona yubakira ku cyo no kwita mantra cyangwa ku cyumviro cy'umugwensere gwa Espagne. Siko
naco gice mubabonye bazana uno musore bita Yohan Garcia aza kwatitira muri FC Barcelona kandi tuzi ko Ter Stegen umunyegori mwiza ariko ravuga ngo turiko twubaka ikintu kizoza gufasha equipe nationale muri 2026 muri FC Barcelona reka tuzane umwana bita Yohan Garcia kandi tumubwe titirere ko no kubwiza ukuri igihe cyose Barcelona yakomeye nico gihe mu gusero kigwa Espanye bamukomera utavyemera sinzi ugera mu mupira cyane ko ndabizi kandi ko nabibona mu mbono zanje nuko bimeze kuko ugarutse ukararaba na 2010 FC Barcelona yari imeze neza cyane nico gihe na equipe nationale ya Espanye yatwaye igikombe ca Coupe du Monde muri Afrika y'Epfo neza cyane nuko ati na 6 equipe nationale yagize kuva 2010 kuduga bikushika 2015 nuko FC Barcelona ifite abakinyi bize bakomeye baje mu gusero rwa Espanye gutanga byiza kera ho wasanga abakinyi beshi ari abakinyi ba Barcelona abakinyi ba equipe Real Madrid muri equipe nationale 2010 hakina abakinyi indwi ba Barcelona mu kibuno batangura indwi nuko basigaye indi migwi yaragabangana n'abakinyi basigaye bagiye kuri batatu bane so nuko ati kuri no mugabo bita Mike Olise rero no mukinyi mwiza of course ariko reka turembega icyo mitara Masia ni iki kuri FC Barcelona nubwo ngo niwo mutima uno mugwi niyo filosofi y'uno mugwi niyo maramuko ya FC Barcelona siko uno muhungu bita Michael Olise yoza muri Barcelona of course akakina ariko kubera ko cya kintu cya filosofi y'umugwi cyo kumugonga cyane mu buryo budasanzwe of course iyo tararayifise kuri ku ruhande rwa nimero 7 nakivuze kuri academy hari wa mwana wa academy bita Lamine Yamal je no tinya kuvuga ngo buri equipe ikomeye ku mugani wa Burayi kwa ruye ruhande rwa nimero 7 utwara Lamine Yamal yotangwa mu kibuga nitayo kino kwita kuba yoba integre muri systeme doje of course cyo kumugora systeme doje equipe iramugoye ariko so far currently tuvugana uno mukinyi wo muterura ni talafisi nivyo karatanga mu kibuga kamushyira muri equipe ya Real Madrid yotangura mu kibuga umuteretse kwa Liverpool usibye ko yasanga umukinyi nka afise experience nka Mohamed Salah bivyo mugora kubera ko umukinyi maze kwakora nka Mohamed Salah biragoye witumusha kuri bench ariko kabonye ko na Arena Suta asiga mwicarika yotangura mu kibuga kwa Man City yotangura mu kibuga siko so nubwo atiri kurande rwanje rero uno mukinyi bitara Lamine Yamal nawe numukinyi maze kwa abo mukinyi mukuru kandi wo mukinyi ko yubakiye ko projet Olise nawe ni wa mukinyi amaze kuduza urugero atuva hamwe ngagihande kuja kwicara uyonye ahantu hose aja ateza kuba mu bakinyi 11 batangura nizira ko cyo kibanza yaramaze kuba gifata nta bindi bintu neza cyane nizira ko no muri contrat icyo mwoyaga na Michael Olise cyo bari giki yo kubwira ngo ntegereza kuza ndititirire muri equipe twarabanye wita Robert Lewandowski muri contrat yanditse avuga ngo mugiye nkomenzo tangura mu kibuga ariko byarangiye imyaka imuwanye ikirenga baramwicara iko so nubwo atire kurane rwanje kuri Michael Olise Madrid vyoshoka gatangura mu kibuga kanakina kuko bigaragara ko hariho icyo no kwita deséquilibre ariko muri Barcelona ikintu mbona cyo tuma yoza gakina ni ikintu kimwe kwirengagiza icyo no kwita La Masia ku nimero 10 kuko biranagaragara ko abakinyi bahari ko bariko baratanga ibintu bidasana neza Barcelona bigoye mu nzira zose zishoboka siko iyo nzira mbataka ari bigoye ku bakinyi bahari bigongeye bikagora no ku butuzi bw'umugwi wa FC Barcelona aho nagombye guciya ku kibona Houston nashaka kuvuga mu gihe FC Barcelona ivuga ngo reka naza kuribera umukinyi mu nimero 10 hagati ya y'umugabo bita Dani Olmo n'umusore bita Firmino Lopez arasohoke narijya ko Firmino Lopez ndakasore ko imigwi myinshi yifuza nka Chelsea yo ngo ati imugwaye ngo ati nk'umuhungu gwaye urukundo cyo mugwa rukundo ariko amafaranga nayo kiratanga naho umurizo umugwi wa FC Barcelona ari mu rukundo na y'uburobe abo kubisa hababaza ikeba amafaranga y'uburobe kandi ugerageje kuraba Firmino Lopez ujya mwana amafaranga Chelsea yatanze ahubwo byaje kugaragara ko FC Barcelona ibimvye miliyoni 40 kuri Firmino Lopez amafaranga make cyane akigose ukara kuri Dani Olmo 160 bamuguze muri equipe ya RB Leipzig umucira ku isoko ntabwo bosura gutakuronka n'amafaranga bo batoronka binukira ko no kinyama onako urugero rw'ero ragabanuka kongera kaduga na nizimvune ziyo ziramugonga cyane zikamugira umukinyi ubona ko atigira bamwiza mu kibuga iminsi yose ko nabwira ko Dani Olmo umukinyi mubi n'umukinyi mwiza ko n'umukinyi mavunagurika so nuko atire kurane rwanje kuri no mugabo bita Michael Olise ku nimero 10 yoshaka kuza gukina kwa Barcelona mbwa ku nimero 11 ni kibazo ikinshi kimugonga wakivuze neza ewana Barcelona ikintu kinoti ni kibazo ni kesho ko ikiragongo mu FC Barcelona bituma itajana kwisugura abakinyi gatandukanye ariko mu gihe bifite amafaranga bakamuzana muri Barcelona ku nimero 10 yokina kabisa ko mbona bahari arabarusha ariko none namuvuga ngo icyo no kwita philosophy ya academy ya Barcelona hari abakinyi beza i Barcelona baraza ari beza ariko bahasanze ya academy Barcelona bicara direct umugwi wa FC Barcelona bagira philosophy ivuga ati chaque poste nivyo bategeza kuba bafise abakinyi bagira kuri babiri ariko ntibishobora gukunda muri FC Barcelona ko usanga poste imwe gusangiye abakinyi babiri bava hanze
atamwana w'iramasi yari mu ntigikunda Biragoye. rero musi biragoye ko FC Barcelona kwikura gusohora mu kinka Daniel Muya bakonsoma amafaranga ngana kuriya ngo ramurekuye atacara abafasha biragoye ni ikintu kiba kigoye rero je numva reko Mikel Olise muri FC Barcelona biraragoye cyane ahubwo naho numva ko vyona koroha na buke buke ni mu mugwi wa Real Madrid cyane nuko kabisa